uzi ko muri kahise higeze kuba hariho igihe hariko dufise itariki izine z'ukwezi kw'icumi, ico gihe hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 582 aho ubupapa bufashijwe na Gregori wa 13 bwahinduye umunsi, bwasimbiye ku tariki 15 z'umunsi ukurikira ku munsi ukurikira. Nuvuga ko bavuye tariki zine z'ukw'icumi uwo mwaka navuze, baca basimbira ku tariki 15 z'ukwezi nyene, babasimvye imisi 10 yose. Ariko kandi ivuga yuko imisi yahindutse, oya ahubwo hahindutse iki itariki gusa. Nuvuga yuko imisi mikuru no munsi abantu bashi bahimbaza, hari igihe usanga irimwe amahinyu bivanye nuko ico gihe urumva ho hakuwe ko imisi 10 yose iratakara canke itariki 10 ziratakara, sigura yuko ya amatariki amwe dufite abantu bahimbaza baba bari mu ntuze mu buntu by'ububeshi. Murakoze cyane. None nagira mbaze nko ku bantu bizera isabato, none ico naco coba caravyoronye canke hari ico vyahinduyeko? Oya, ku bantu bizera isabato ntabwo harabaho utakaza umunsi, kubera ko nuko navuze hatakaye gusa imisi intuze itariki apana imisi, uko uwo munsi hari ku munsi wa kane wa leta, robo birayita umunsi wa gatanu, haba bukeye bwa kwa gatanu wa leta, robo birayita kwa gatandatu, niho itariki zageze zaci zihinduka ziba 15 zivuye ku itariki zine. Sura yuko Monday to Sunday canke Sunday to Saturday ntivyahindutse ivyo. Ongeye ko bakuye ko imisi 10 bisigura ko uyu munsi bifitiye ingaruka mbi canke yacu turabona ko kwizera kwacu bifise yafasha kugira ingaruka zitandukanye no mu ntuze no mu vyizego bimwe akarorero imisi mikuru ibona muri Bibiliya. Ariko kishina kesho turavye nk'umunsi mukuru wa Nisan, igihe uko tukambere kushikira muri hano mu gihe tugezemo ni hagati y'ukwezi kwa gatatu no kwa kane, ni mu mpera z'ukwa gatatu ni mu ntango z'ukwa kane. Samwa de rero imisi yama yahinaguritse bivanye nuko ngira ngo ababi calculate canke ababiharuye bisunze iyo takaga imisi 10 bagaca bagira barabiharurira ko bisunze ngo bagumize yantuzeye ya misi mikuru yacu tubona muri Bibiliya. None kuvuze ko imisi mikuru duhimbaza uyu munsi atari yo, none abizera twohimbaza imisi nyabake kandi ariyo twavukiyemo, tubona ko ariyo basokuza bacu bagiye bahimbaza, muri cyakora gute none? Byukuri bifite n'isano no kwizera kwacu, kubera ko biritubwira ngo bivuga ngo biriva ko uhoraho yashinze imisi mikuru yiwe abantu kwe guhimbaza, ngo yame ikurikizwa buri gihe cyayo cagizene cyashinzwe. Ariko no mu duhere nko kuri Christmas, twagera nko kuri New Year, gana kuri Easter, zoza n'izindi Ascension ngo ya Maria yandenga ngo kugira ababiki aba papa aberanda. Ivyo byose naho biri muri Bibiliya, ahubwo gusa n'abantu muracazagira nte ara hindura ry'umurimo yashizeho ashiraho ivyo guyiwe bihuye n'ivyo yizera vy'igipagani. Buri mwaka dufise imyaka imisi mikuru uhoragati yashinze, hariho imbariko z'ukwezi, hariho isabato, hariho Passover canke Pasika nyene yo muri Bibiliya y'abantu bita Easter, hakabaho kandi na umushuzo canke the Feast of Feast, hakabaho kandi n'izindi zitandukanye masoko kuzisoma muri Bibiliya mu gitabo c'abarewe 23, niho vyose bitondekanye kandi biva ngo ize ibe imisi mikuru y'intahava uko urundo rwayo rugirane rukurikirana. Turabashimiye cyane kwa mwabanye natwe muri kino kiganiro ca Muri Kahise. Oh yes, murakoze cyane, murakoze muheza cyane, mugire biheza cyane.